kunyotegwa ibindi ndakwifurije kunyotegwa Imana. Kunyotegwa ibindi binyoha ivy'imhemu. Umukristo anyotegwa ivyo mwisi gusumba azosanga vyanyosha ivy'imhemu, uzosanga ivy'imhemu atabikurimo. Muribuka Yesu ariko arabacira umugani muri Mariko, bariko aravuga uyu mugani w'umubivyi usomye ku murongo w'indwi, baravuga ngo izindi zigwa mu mahwa, amahwa arazinyoha ntizama. Usomye ku murongo wa 19 Yesu ariko arabasigurira, yabasiguriye yuko izo zaguye mu mahwa ari abantu bakira ijambo ry'Imana ariko ngo bagaca bahura n'imyitwarariko y'ivy'ubugingo, ngo no kwifuza ubutunzi bwo muri ino si, ngo ubutunzi bw'uburyo bwose, ngo n'ibindi, ngo hanyuma ngo bigaca bibanyoha ntibashobore kwama ivyamwa, ntibashobore kuba bazima. Imana idufashe cyane tuba abantu bafise inyota y'Imana. Inyota y'ivy'inosi icinyoha ivy'Imana. Nushobora gutera imbere mu buryo bw'imwemu mu gihe wamana inyota y'amafaranga, uguma inyota y'ibintu gusa ariyo yama muri wewe. Nushobora gutera imbere mu buryo bw'imwemu. Ubu ndiko ndavuga ndakeneye ngo wiyumvire muri wewe ikintu wamana inyota muri wewe ni ikihe. Mbega ikintu wifuza n'uyu munsi n'aka kanya uri kurifuza niki? Ni inyota y'ivy'Imana, ni inyota y'ijambo ry'Imana, ni inyota yo kugororoka, ni inyota y'Imana vy'ukuri, ni inyota yo kuba mu kubaho kw'Imana muri presence y'Imana. Ni ufise. Utagize inyota y'Imana ntushobora kuzokwama ivyamwa, ntushobora kuba uwikimazi mu bwami bw'Imana, ntushobora kuba uwikimazi mu nzu y'Imana. Birasaba ko tugira inyota y'Imana. Kandi rero duhiriwe duhishije, Yesu yarabitwemereye muri Matayo 5:6, afise inzara n'inyota vyo kugororoka bazohazwa. Rero twitwararike kugira inzara n'inyota yo kugororoka. Nuzogira inzara n'inyota vy'Imana ngo Imana ikwirengagize, uzohazwa. Nuzogira inzara n'inyota yo kugendera mukuri, yo kugororoka ngo Imana ivyirengagize. Yarabidusezeraniye, uzohazwa, uzoronka, Imana izokwiyereka. Haleluya. Ivyo bindi twifuza nivyo yavuze muri Matayo 6:33, aravuga ngo mubanze mwitwararika ubwami bw'Imana. Ivyo bindi twari kwifuza vyovyo ngo tuzovyongerwa, vyovyo ngo bizodukurikira, vyovyo bizoza bidusanga. Twebwe tuzokwiruka ku Mana, twugume twiruka twifuza Imana, navyo biza inyuma yacu byiruka biturondera ku murango no mwijoro biturondere. Ariko natwe ku murango no mwijoro twiruke turondera Imana. Nico Yesu yadusavye, yaratwemerera ngo ibindi vyose tuzobihabwa. Haleluya.